ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banya aho muherereye nivyo ndabipfurije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uyu munsi muteramanye na jewe Jean Imana irambona nama nakibateguriye nkongera nkakibashikiriza igihe cose kiba cabonetse mboneweho no kuhakaze bashasha tutamaranye iminsi kumbure muri runo rukurikirane rwa bya biganiro vyiza twatangura aho tumaze kubonera hamwe ibiganiro 4 ku biganiro 8 murumva turabigenze dufise ibiganiro 8 bivuga ku bahigwe mu bwami bwo mwijuru uko bameze nk'uko Yesu Kristo yabivuze. Twarabonye mu biganiro vyarenganye yuko izi ari intambwe 8 zituganisha zidutumbereza zitujana neza na neza zikadushikana ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru akwije vyangombwa. Mu kiganiro cejo harenganye rero twaboneye hamwe ikiganiro ca 4 aho ico kiganiro ca 4 cavuga ku ntambwe ivuga ngo abafise inzara n'inyota vyo kugororoka bazohazwa. Imana yacu nidutabare. Rero twarabonye ibitari bike uhereye mu kiganiro ca mbere ntitwobigaruka ko vyose vyohava bidutwara umwanya kandi twaramaze kubivuga, ahubwo abatabikurikiranye bogerageza bakarondera umwanya bakaraba uhereye mu gice ca mbere, igice ca kabiri, igice ca gatatu n'igice ca 4 kugira ngo mubone rero izi nyigisho zose ingene zigenda zigirane zizuzuzanya zikompletana. Mwana yacu nidutabare. Kiri kintu nobibutsa nuko ibi biganiro 4 vya mbere twabonye ni ibiganiro muri zino ntambwe 8 zitumbereye kutubwira abahigwe mu bwami bwo mwijuru ukuntu bameze kugira ngo umuntu abe umuhigwe akwije ibisabwa yujuje les conditions zisaba kugira ngo abe umuhigwe mu bwami bwo mwijuru. Ibi biganiro 4 izi ntambwe 4 za mbere twakoze ku ibiganiro 4 ahanini zishimikira ku guhinduka k'umuntu, ingene umuntu agenda arahinduka muri dimension novuga ngo yo guhingurwa, yo gukizwa, yo guhinduka. Imana yacu nidutabara. Ubwa mbere twabonye ngo hahigwa aboro mu mitima, aho naho twaravuganye neza yuko ubwo bworo bwo mu mutima ari kwa kuntu umuntu bisaba ko yemera arokonesa amenya yuko hariho ica hajije, hariho ica kenye catumye Imana iba kure yiwe, akamenya ko ahajije Imana, akenya Imana. Twaravuze amajambo menshi kandi meza aryoshe muze muyarabe. Mu kiganiro ca 2 naho twabonye ingene hahigwa abatuntuye, ingene umuntu bisaba ko atuntuzwa n'ivyaha vyiwe, agatunuzwa n'ubwo bworo, ubwo bukene afise bwo mu mutima busobanurwa yuko akenya Imana, akenya ivy'ubwami bw'Imana, ari kure y'Imana, atari mu masezerano y'Imana, ko bisaba yuko bimubabaza bikamutunza. Kandi kuri ino etape, kuri ino stade, kuri runo rwego, kuri iyi ntambwe twabonye ko hariho umuntu yihana, ko hariho umuntu yatura ibyaha vyiwe, ko hariho umuntu novuga ngo bitagarukira mu kubabazwa gusa n'ubworo bwiwe, ariko ngo atuntura, ni ukuvuga akababara bimwe vy'indani mu mutima. Kandi uko gutuntura yuko kuba kuvanze no kwihana, hanyuma ngo Imana igaca rero ivuga yuko ngo abatuntuye aribo bazokwirurwa. Imana yacu nidutabare yuko iruhande ya kwa gutuntura, ya kwa kubabazwa n'ibyaha umuntu yakoze, haca hazi nyinshi ivuga ngo ni ukwirurwa k'umutima warugizene, warumaze igihe ubohewe mu bukene bwo mu mutima, ubohewe kure y'Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi twabonye ko ahanyene uku kwirurwa bisobanurwa ngo ni deliverance. Umuntu arabohoka agakugwa ko ingoyi z'ivyaha, agaturwa umutwaro yaramaze igihe kitari gito azegembana agendana w'ivyaha
Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero mu kiganiro kigira gatatu naho twabonye ngo hahigwa abatekereza n'ibindi kuko aribo bazoragwa isi mu yandi majambo kumbure. Rero twabonye naho nyine ngaha yuko iyi ntambwe yo gutekereza rero ngo umuntu haba hageze igihe ya majwi yamucira urubanza aceceka kuko aba yahariwe ibyaha. Uyu muntu acaba umupole, acaba umuntu atuje atekanye, umunyamahoro, w'umugwaneza. Kandi kuri no etape twabonye ngo abantu bose bari bamuzi akiri mu byaha baragera igihe bakamushingira nawe bakavuga ngo ni koko naka yarigeze kuba agendera muri ibi n'ibi, ariko ubu ntakiri wa wundi, yarahindutse, yarakijijwe. Twabonye yuko kuri no ntambwe umuntu ntaba agifise intahe we ubwiwe yishingira nziza gusa, ahubwo ntibiba binakenewe ko yishingira intahe yiyeza mu bantu, kuko abantu bwabo baba babimubona ko aba ari ikete, ibaruwa canke icete mu mvugo y'igiporoti, icete gisomeka. Imana yacu nidutabare. Ejo nawe arenganye, ejo hahise mu kiganiro kigira kane naho twabonye ngo hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu amaze kurengana za ntambwe zose duhejeje kubibutsa mu ncamake, ngo aca asigara ngo ahahamiye ibyo mu ijuru, afite inzara n'inyota ibyo mu ijuru, ukugororoka n'ukwezwa ubwami bw'Imana. Abageze igihe ashobora guheba ivyiwe kubwo kurondera ubwami bw'Imana, abageze igihe ashobora kuriha amatike akagenda mu bikorane mu ntara za kure, mu bihugu vya kure. Aba ageze igihe c'uko ashobora kugura ibitabo bijanye n'iyobokamana, akumviriza amasheni canke amaseri, amavideo n'iki avuga ku butumwa bwiza. Uyu muntu aba arondera ukugororoka atupre. Imana yacu nihimbazwe. Bene data abakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. None rero Imana itugiriye ubuntu, kumbure umwanya tukawukoresha neza. Twagomba rero tuce turabira hamwe ikiganiro ca gatanu. Murumva ko dutandukiriye mwaciye ya kabiri ca bino biganiro 8, kubera ko 4 vya mbere turabihejeje, twaraye tubihejeje nako. Ubu rero tugiye mu kiganiro novuga ngo co kuyindi dimension. Nagomba kubibutsa yuko rero canke se no kubamenyesha yuko ibi bintu 4 vyose vyarenganye rero nkuko nabivuze, vyari vyerekeye ingene umuntu atera intambwe ku yindi, akizwa, ahinduka, yegera Imana, arondera kwemerwa n'Imana, kandi arondera kuronka ubwami bw'Imana muri we. Imana yacu nidutabare. Ariko ibi bintu 4 tugiye kuraba ni ibintu bitwereka, novuga ngo bitwereka uko abahirwe mu bwami bwo mu ijuru baba bameze. Kuri runo rwego rwa bino bintu 4 novuga ngo vya nyuma tugiye gutangura, bitwereka yuko umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru aba asigaye afise umutima muri we mushasha. Uyu muntu ariko aratera asatira izi ntambwe zose azica ko zimugira umuhirwe mu bwami bw'Imana. Ibi bintu 4 tugiye kuzobona yuko bitwereka yuko uyu muntu aba asigaye afise, novuga ngo umutima mushasha. Uyu muntu kandi aba asigaye ari mu kindi kirere, novuga ngo c'imwemu. Uyu muntu aba asigaye ashobora gusa n'Imana canke gukora nk'Imana, agakora ibintu bigaragara yuko biri mu kameremere k'Imana, biri mu mutima w'Imana. Abasigaye novuga ngo ashobora gukora ibintu nk'akamana gatoya, ibintu umuntu agaragara, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu akiganzwa n'akameremere naturelle y'umuntu. Iyi nature novuga ngo pécheresse canke nature humaine,
uyu muntu aba ageze ku rwego rw'uko akora ibintu, ashira mu ngiro ibintu uwo muntu asanzwe aba adashobora gukora. Uyu muntu aba asigaye afise, novuga ngo akandi kameremere surnaturel, aba afise akameremere k'Imana muri we. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Aha hantu kuri runo rwego Imana ibisigaye iri muri we, abari mu Mana, Imana nayo iba isigaye iri muri we. Imana yacu ni dutabare bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha.